n'amaraso ntashobora kunesha isi, ahubwo iramunesha ikamugira uwayo bwite. Ariko abari muri Kristo Yesu twese dutegerezwa kunesha isi. Yaravuze ngo mwisi muri n'amarushwa menshi, ariko nimuhumure narayinesheje. Haleluya. Muyandi majambo, jewe uri muri mwebwe naranesheje isi, namwe rero mutegerezwa kuyinesha, kubera si wacu turi ingenzi. Nta kuntu tutogwanywa kuko turiko turahaca turengana, kandi dusa n'abayibayemwo. Satani urumva tumwokipiye isi yiwe, rero kutugwanya nibisanzwe. Nico gituma mwisi tugira amarushwa atandukanye, ariko Yesu yaravuze nimuhumure, nimutekane, nimutinye ko nanesheje namwe muzonesha. Nimutinye jewe ndi muri mwebwe, ko ndi muri mwebwe namwe mukaba muri jewe, namwe muzoba abane. Nico gikwiye gutuma tunesha isi, kuko Yesu wacu ari muri twebwe yarayinesheje. Haleluya. Kandi yasiza dusabiye, tutayinesheje tuzoba tumumaramaje. Kandi ni waguma muri Yesu, nagira ndakuremeshe yuko uzonesha isi. Ariko ni wamuvamwo nukuri umuntu w'inyama n'amaraso nashobora kunesha inosi irimwe ubushobozi rega. Ariko uri muri Yesu acagira ubushobozi busumba uburi mu mwami w'inosi. We uri hano wakiriye Yesu, uruva ku Mana rema. Uri muri wewe arakomeye gusumba uri mu bisi. Kandi babandi twarabanesheje kandi tuzobandanya kubanesha. Ubonye ibiza bisa nibikomeye, kirazira kujugumira, uhagarare neza kugira dushobore kuzotahuka amahoro, tutagira nibirabagu, kubera uri muri twebwe arakomeye gusumba uri muri bo. Wewe uzikuru w'Imana, warukwiye kubaho wumvira Imana, niho uwisi atazokunesha. Tumvira Imana uzoba uri kuragaragaza kuri uwisi, ariko birakwiriye ko wumvira Imana, kuko murazi ko turabi Imana.